Bakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media turabaramukije kandi turabakunda cyane kandi turabashimira uburyo mudukurikirana ku murango nijoro na cyane uburyo mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu no munsi udasanzwe ku buzima bw'abarimyi b'igitegwa cy'ikibonobono bivanye n'intambwe idasanzwe turiko turatera mu bijanye no gutunganya neza ishirahamwe. Turi kuwa 19 aya masaha nyene tuvugana, turi mu gisagara ca Ngozi aho twahuye n'abanywanyi banyamitahe bahurikiye muri Kibonobono Oyo, koperative yari isanzwe canke isanzwe iriko irarima ikibonobono mu Burundi, ikaba yifuza no kuzogihingura ishore hanze ibivuye muri ico bizane amafaranga mvamakungu. Bimaze kuboneka ko ari koperative idasanzwe, ari umugambi udasanzwe, ikigo Anacope kijejwe gutunganya neza amakoperative nticasigaye inyuma, caregereye vy'umwihariko iyo koperative iraraba neza ukugene itunganijwe, hanyuma barabona yuko hari ivyo bashobora guhinyanyura, niko gutanga umuhinga abizi neza. Nuko mubona kuri kamera hari umushinga nahe muriko murabona yambaye n'umwambaro vy'ukuri uriko ibendera ry'igihugu, hanyuma kandi hakaba hariko n'ikirango c'ikigo Anacope vyerekana yuko ari umukozi wa Anacope. Wewe uriko uradukurikirana aho uri hose, ndagusavye kugira ngo utege ugutwi ubanze wumvirize, mbega kubera iki Anacope mu barimyi b'ikibonobono yaje gukora iki? Intego ni iyihe? Uyu munsi twariko turakora iki? Sinobikubwira ubunyene, ahubwo gumana nanje utega amatwi ukurikirane umuhinga ava mu kigo ca Anacope agiye kudusigurira neza na neza aya makoraniro ariko arakogwa akoreshwa mu ntara zose uko zahora ari 18 z'igihugu zirimwo abarimyi b'ikibonobono. Tukaba tubona canke turiko turumva canke uriko urumva ijwi rya David Kibonobono. Mbega bigamije iki? Anacope irafise icibiziko. Nyakubahwa, tuguhe karibu kuri Kibonobono Media, usigurire abariko baradukurikirana kubera iki Anacope muri Kibonobono Oyo, kubera iki hariko haraba amakoraniro y'abarimyi b'ikibonobono. Kaze cyane, ubanze mutubwire nuko mwitwa, muheze mugire ko nivyo bindi. Karibu. Murakoze cyane nyakubahwa David. Ego nkuko abadukurikirana ariko barabibona, jewe ndi ntumwa y'ikigo Anacope, nitwa Michel Sengiyumva, nk'abasanzwe n'umugendezo w'ibikorwa by'amakoperative mu Burundi. Rero naje serukira ikigo Anacope hano muri no koperative Kibonobono Oyo. Twaje mu bikorwa byo gutunganya ino koperative neza. Inyuma yaho batwituriye batumenyesha yuko koperative Kibonobono Oyo ifise abanywanyi benshi batoshobora gukwira muri sale nimwe mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara yose. Twahisemwo kuca tuza kubafasha dufatiye ku ciyumviro cabo. Bipfuza yuko iyi koperative ishingwa bahereye ku rwego rw'intara, ico bo bita metropole. Rero twaje gufasha mu gushinga inzego zo mu ntara, kandi intara zose tubwiza kubafasha nk'ikigo kibijejwe gushinga amakoperative muri izo ntara zose. Ayo makoperative azoce aja hamwe baheze bagire urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikibonobono. Nico catuzanye ngaha. Murakoze cyane abariko baradukurikirana, murumva yuko ari ibintu biryoshe. Yakubahwa nk'umuhinga waserukiye ikigo Anacope,
ni navyo musanzwe mukora. Kumbure mwari hano Ingozi ahariko habera ayo matora yo gushiraho inzego, ngo mwabikurikiranye. Mbega nk'umunyengozi hari higa atashitse hano, canke n'uwundi murundi wese atashitse hano mugabo akaba yifuza kubona neza irishirahamwe ritunganijwe neza, ufatiye ukugene wabibonye, uwo muntu wo muremesha gute? Ivyo bavyagenze neza canke bimeze gute? Ego ku muntu ataje ngaha twagira tumenyeshe yuko amatora yagenze neza cyane. Abantu bitoreye inzego zibiri, urwego shingwantwaro n'urwego nkenguzabikorwa, mbere n'abazoserukira abarimyi b'ikibonobono mu runani rw'igihugu cyose rugiye kuzoshingwa. Rero twomuremesha tuvuga duti abarimyi b'ikibonobono nibatekane mu ntara zose, bumve yuko ubu bafise abaserukimyi aca duga muri koperative y'intara, maze abaserukira abandi muri koperative y'intara bace bajana ivyifuzo by'abarimyi mu runani rw'amakoperative mu gihugu cy'u Burundi. Rero twovuga duti ishirahamwe kibonobono rigira ryitwa ishirahamwe, rero rigira ryitwa ishirahamwe ku buryo reje gutunganya abarundi ribasanze ku kivi. Bimwe byo gutunganya abantu ukaca bafatira ku rwego rw'igihugu, ubu abantu bazinanye, ababana, abasangiye urubibe, abarima kibonobono mu mirima imwe, ubu baragiye gukoranira hamwe. Rero twavuga yuko ahubwo mbere n'umuntu atebwarimo ikibonobono yinjire muri no koperative. Izi koperative zigira zishingwe zibegeranye intara ku ntara, aho bazisanga ari nk'umuriyoni ku rwego rw'igihugu bagize koperative ikomeye, kandi twavuga ko ino koperative izohavura iba koperative y'akarorero ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane. Nk'umuhinga, uretse ko jewe nyene David nitwa nyene imbono umugambi w'ikibonobono, ari jewe ndiko ndakubaza ibibazo, hari umuntu yohava yibaza ko ari agakino twapanze kugira ngo duhume amaso kumbure abariko baradukurikirana, mu gihe novuga ati bivanye n'ingendo turiko turagira ntivyakunze yuko tugendana n'abamenyesha makuru, vyabaye ngombwa ko ndavyikorera kugira ngo namwe mufashe gushinga intahe mu bijanye n'ibiko birakorwa. Vy'ukuri nk'umuhinga uravye abantu bitavye, ubona bari abantu b'abana ku buryo David nshobora kubatamika ivyo bovuga canke gupanga iyo mitwe kuri ico mwokivuga kwiki? Jewe nabonye haje abantu b'abahumure, harimwo urwaruka, harimwo abafise imyaka iri hagati na hagati, harimwo abapasiyone babandi babunyoye, ku buryo iyi koperative dusanze ihuza abarundi bose. Jere numva menga ntawo havura avuga ngo nagakino, ahubwo nibaza ko batinda banabona n'abatowe. Abanwanyi barabona batowe, n'abatoye barabona ngaha kuri kamera mu kanya kumbure canke babonye. Mugabo je mvuge yuko amatora yitabwe n'abantu b'imice yose, abakenyezi, abagabo, imisore n'inkumi, bose bari bitavye ano matora. Hariho umuntu yifuza gushira umutahe munini cyane muri buno burimo, ariko akaba yaratinye kubera atamategeko. Mbega ikigo Anakope burya muzodufasha gushiraho inzego gusa mu vy'amategeko, ntaco mutegekanya kuzodufasha? Ni giki ngoremesha umuntu yoba yatinye gushiramwo umutahe kubera ko ibintu vyiwe canke abona ko ayo mahera yiwe atoba kingiwe? Hari ico mutegekanya muri Anakope ku buryo abo bariko barabakurikirana bashira amazinda binakunda babironderere abari mwebwe mu bibibwirira nk'abahinga? Mu kigo Anakope twebwe ico dutegekanya kuri no koperative twabonye dasanzwe ihuza abarundi benshi, turategekanya kubaherekeza mu bice byose. Ubwa mbere nuko twifuza yuko inzego zizotogwa mu ntara zose zica zibanza zikigishwa ibijanye n'itunganwa ry'amashyirahamwe y'amakoperative. Mbega koperative ni iki? Mbega bigenda gute? Hanyuma ikindi twifuza kuberekezamwo ni ukwemeza amasezerano ngendegwako, amategeko y'indani mu nzu, mu gifaransa bacita règlement d'ordre intérieur. Tuzobafasha mu byemeze
bikurikije amategeko ku buryo umuntu wese azokwisanga n'umuntu azoba ari hiyo mu ntara ya kure uri hanze y'igihugu yumva afise amategeko amukingiye. Hanyuma abahora bavuga ngo ni koperative ya David, oya sivyo, ni koperative y'abarundi bose, ahubwo David yaje nk'uwo twokwita imboneza uw'Imana y'ibiye akabanga, azana iciyumviro abarundi benshi baragishima. Aba rero ariko baragira zino koperative n'abantu bamaze gutahura David ibyo ariko arigisha ibyo ari byo, nico gituma biko bamwita nyene imbono. Mugabo ikintu tumushimiye cyane cyane atandukane ko n'abandi nuko wewe David uciye uvuga uti abantu nibitunganye intara ku ntara, hama bace bahura, hanyuma bace bagira ikintu kininiya kizamura Burundi n'ingoga. Rero twavuga ngo abantu bose nibace baja mw'iki kintu, iyi koperative Kibonobono, bagire amakoperative menshi. Mbere twifuza ko bashika no rwego rw'amakomine no ku mitumba, mbere no mu gacimbiri havuka amakoperative menshi, mugabo bace bakurikirana nyene imbono David mbega akashaka ko bashika kuki, hanyuma nabo nyene abagisha inama ababaze ati mubona tubigize ukuvyogenda gute. Hanyuma rero twe twavuga yuko muri anakope tuzobaherekeza mu mpande zose, haba mu vy'amategeko n'ibikorwa muzo muri ko murakora ku matere yose. Murakoze cyane nyakubahwa, ndabashimire. Naho nabayimenyesha makuru nije David nyene imbono, umunezero mfise musanzwe kumva ko anakope muyemereye imbere y'abarundi isinzi badukurikirana kuri Kibonobono Media ko mugiye kuzofasha gutunganya neza koperative. Jewe no gushimira, shimire nabo mukorana bose, kuko icifuzo canje jewe navuze gusivya Kibonobono ariko hari ivyo ntashoboye kubona. Rero anakope mwo kwitanga mukatwemerera kubitunganya neza, reka ndabashimira. Ego nako turabashimiye, tubwira n'andi mashira hamwe ataratunganyijwe neza bigire ko ibi bintu Kibonobono bariko baragira, bumve ko ikigo anakope kiri ngaho kubwo abarundi bose, bumve ko twitegure guherekeza abantu bifuza gukorera hamwe mu muco gushikaho bashika kwiterambere rirama. Murakoze namwe. Bakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, reka rero nkuko muhejeje kuvyumva gikorwa turiko turakora. Twahereye muri Kayanza, uno munsi turi Ingozi, kandi ubu tuvugana ni mu masaha y'ijoro, ni isaha 2 zirabura umunota umwe, turi mu gisagara ca Ngozi. Ariko uko bigenda kose tuja kurara mu Kirundo, mu gisagara ca Kirundo, kugira ngo n'abarimyi bo mu Kirundo baze bitunganye neza. Turiko turakora ijoro n'umurango kubw'inyungu rusangi, ntabwo ari ivyanje. Noneho murumvise yuko abahinga bamaze kuboneka kugira ngo babitunganye neza. Ibyo ni ibyishimo vyanje kuri wewe uri kurankurikirana, wari waranse kuduza umutahe canke utabibona neza uvuga ko bidakingiwe. Murabona ko bavyemereye ko ikigo anakope kizobidufashamo. Munkundire rero nereke imvukira z'Ingozi ziri hirya no hino ku isi, nabereke abagiye baratorwa, batubwire gusa amazina yabo, bace batubwira nico batorewe kuba. Ivyo vyonyene birakwiye, ibisigaye navyo ni kuri Kibonobono Media. Nimero ziri ngaho, muce mubakura, ahubwo mwinjire muri benshi murime igitego c'Kibonobono Ingozi. Hari uri kuri kamera? Amahoro. Yego n'amahoro. Witwa bande? Mwatorewe kuba bande mu barimyi b'Kibonobono Ingozi? Nitwa Niyuhire Edite, nkaba natowe kugira ngo serukire uburimyi bw'Ikibonobono mu ntara ya Ngozi. Murakoze cyane. Nka Perezida, n'akahe kamo wotera abenegihugu b'Ingozi batarijukira uyu mugambi? Akamo notera abenegihugu mu ntara ya Ngozi ndetse n'ahandi hose, nuko by'ukuri boza tukifatanya muri urugendo rwo kurima Ikibonobono, hanyuma duheze twikenure muri ibi na biriya, kandi by'ukuri bazoshima. Murakoze. Umuhe mugenzi wawe wundi nawe tumenye uwariwe. Hari ikindi igomba kongera ko? Oya. Bakunzi ba Kibonobono Media, ndabaramukije.
ku mazina nitwa Iranzigama Forever natowe mpagaze ngaha nk'uwatowe kuba umwunganizi w'userukira kibonobono ngaha muri Ngozi nk'umwunganizi mu rwego nshingwa ntwaro. Akahe kamo wotera abantu b'Ingozi? Akamo notera abantu bo ngaha Ingozi nuko twese twokwitabira uno mugambi kuko ni umugambi wacu, ntabwo ari uw'umuntu umwe, ntabwo ari uwa Davidi, ni umugambi wa twese, iterambere kuri twese nk'uko icivugo kisanzwe kivuga uno mugambi kibonobono, iterambere kuri twese. Kugira ngo utebe utogwe nk'umwunganizi mu gutwara urwego nshingwantwaro muri bino bikorwa bakwizeye, wari umaze igihe kingana gute muri bino bikorwa? Ndabimazemo amezi 6 byitwa ko noba nariko ndagerageza gukorera muri bino bikorwa. Niki washimye gose, niki waneguye? Narashimye cyane ukuntu nyene imbono agerageza kutwereka iyo turiko turaja, nubwo tutarahabona neza ariko aragerageza, ntaco ndanegura gushika ubu. Akoze reka turabona ubundi mushinga ntahe kuri kamera. Gome murakoze cyane. Je nitwa niho kubgayo Isayi. Nkaba sanzwe ndi umuaja innovateur, no kuvuga ubujejwe kumenyekanisha igitego c'ikinobono mu karere, na cyane cyane mu ntara ya Ngozi, aho mperereye akaba ari muri commune Kiremba. Nkaba natowe kuba perezida wa komite nkenguzabikorwa. Wigisha nk'umwe mu bariko barigisha bamenyekanisha umugambi wo kurima igitego cy'ikibonobono Ingozi, abantu b'Ingozi baravyumva? Egome cyane, abantu b'Ingozi baravyumva. Ndiko ndaraba aho mperereye kuntu bitabira iki gitegwa kukirima cyane, mbere umwitwarariko bafise nyamukuru nuwo kubarosa imbuto kugira ngo bitegurire irima ryo mu kwicenda aho bukera. Hasigaye ngira ngo amezi makeya, mwodufasha rero mukazoturosa izo mbuto zikwiye. Murakoze cyane. Akamo utera abataravyumva nakahe? Akamo notera abataravyumva nuko bogerageza bagashiramwe agatege bakifadikanya n'abandi bamaze kuba baratahuye umugambi imbere y'igihe, kugira ngo twese hamwe tuzamuke tuje mu iterambere rirama, kugira ngo turime ico gitegwa. Umworosha wacu aduhamagarira kugira ariwe abona imbonoka zoza kandi akatwigisha akabidutahuza. Natwe rero ntitusigare inyuma mu iterambere, tujane nanyanye. Nkamagarira rero abarundi bose ndetse no muri rusangi ino ntara ikaba yoba iya mbere mu Burundi bwose, tukarima ikibonobono twivuye inyuma. Murakoze namwe. Reka tubereke uyundi yatowe hano. Kibonobono oya ku mazina abanye tuvuga ati iterambere kuri twese, iterambere kuri twese. Ni ku mazina yiwanje banyita Batamuriza Jacqueline, bantoye kuba umukontable, ukuvuga mu Kirundi ujejwe kwegeranya amafaranga aba yabonetse mu banywanyi bakibonobono. Rero narisanzwe ndumunywanyi wakibonobono, uyu munsi niho banyizera bakangira umukontable muri kibonobono. Tera kamo abo mwiganye contability. Jewe ikintu notera akamo abantu twiganye, no batera kamo yuko bokwijukira kwitabira umugambi wa kibonobono, bakinjira muri koperative, kubera nasanze ari umugambi mwiza, umugambi wo kwiteza imbere
ndetse n'uwo kwishikana aho tutogeze. Narawushitsemwo, narumvise umugambi, narawutahuye kandi nasanze ataburyarya burimwo. N'umugambi mwiza ushikana iterambere ndetse mu barundi bose. ubu rero umuntu w'ingozi ari muri Australia no muri Amerika ariko arakuraba yizere ko inoti yiwe yayitanze uzoyerekana neza uko yagenze. Egome cyane. Urakoze. Reka twakire n'ubundi. Tugire kibono boy. Iterambere kuri twese. Murakoze cyane. Jewe ku mazina banyita Muco w'Imana Joseline. Ico natorewe muri komite, natowe muri komite shingwa bikorwa, nkaba ndi umusekreteri mu Kirundi ngira umunyamabanga muri iyo komite. Ego nkaba nkenguruka cyane nyene imbono, ndamukengurukira cyane kuko yegeranije abantu batari bake mu bijanye n'uwo mugambi wa kibonobono. Nivyo nta gihe kirekire cyane ndawumaramwo, ariko ndabona ko utandukanye n'iyindi migambi nagiye ndumva. Kubw'ivyo rero jewe nohamagarira abarundi bose bariko baranyumviriza, baba bo ngaha mu ntara ya Ngozi, baba bo mu gihugu cose, abakiri inyuma baze tuje ku kivi, twirimira ikibonobono, tubandanye twigira mu iterambere. Mbega ko twavuze ko ikibonobono gikoze umushatsi, nkaba mbona usi umushatsi mwinshi, hari iki kibonobono kirakubwira muri uwo mushatsi wawe? Ego cyane, hari ico maze kumva, uretse ko nturagikoresha. Sindagikoresha, ariko ndamaze kucumva, ndetse no kuvyigisha ndamaze kuvyigisha abandi. Ndindiriye gusa ko dushobora kubitahura kumwe. Nivyo barabitahuye, ariko haracari hagahaze buke buke kajanye no kugira binjire neza. Ndibaza rero nk'ubu bariko baradukurikirana, nako gahaze buke buke karagenda kavemwo, batahure cyane. Urakoze cyane. Reka duhe ubundi akurikira. Ego, ku mazina yanje nitwa Cyongera Alala, nkaba mpejeje kugirirwa iteka ry'uko mba mu mugwi mu ntara ya Ngozi uzofasha iterambere y'ikibonobono. Ntara ya Ngozi umugwi witwa Nkenguzabikorwa, wandicegera c'uburongoye. Ndiko ndakuraba uri umuhumure, abandi bahumure bagenzawe bagukurikire vy'ukuri muri uyu mugambi. Ntavyo wabonye vyotuma wobabwira ati banze mugende buke buke, jewe nabanje gushikayo manze ndabirabe mu nyuma nzobabwira? Ego, ni vyinshi cyane babarira, kuko mu bisanzwe murabazi yuko abahumure ikirore cyo mu kibano. Ego, no kuvuga abahumure nibo usanga bafise uburongozi butandukanye mu kibano, uhereye ku miryango yabo, uhereye ku bibondo vyabo. Nakaryo keza rero kugushira imitahe muri kibonobono oire, kugira n'imiburiburi muri kazoza imyaka iri imbere, umwana wiwe cyangwa umuryango we mu kibano bazavuga ati uyu muntu yadusigiye umugambi w'iteka bazomwibukirako. Muri yakajye kugira mpamagarire abantu bose babavuka ntara ya Ngozi, baba ugwaruka, baba bari hagati na hagati, y'abahumure bashire inguvu zabo muri uno mugambi, kubera umugambi uzanya akantu gashasha ibintu by'uburimyi. Twe twahoze dusanga ikibonobono ari ikintu usanga kimeza ahantu hatandukanye, nta gaciro twagiha, ugasanga ahubwo aho kiri ni
kugihungabanya nta gataya twagiha muno munsi ndumva ndose akajya kuko nohamagarira abantu twese muri rusange ko twaha agaciro kino giterwa twagiha agaciro tukakigwiza tukagwiza umwimbu kugira kandi tuzoteza imbere igihugu cacu hama twe tuvyungukiremo no ariko arakuraba yisunze imyaka yawe ashobora kuvuga ati ko mbona birimwo abantu bakuze reka njemo aze kubwawe aze yego nibaze ko kubwiwanje yoza ariko nabo nyine kubwiwe afatiye kuvyo tuko turaganira ngaha anye kuri kino kimenyesha makuru numva umenga hari inyigisho nyinshi yo hakura urashana je akabona yuko ndiko ndashamwo agatege kugira nanje nzoga ico nterereye nawe yoza akagira ico yunganiye bivanye n'ingene uburyo bwiwe buhagaze n'interano yiwe mu kibano gitandukanye. Murakoze cyane mutamu. Reka twakire uyundi. Jewe nitwa Banyankiragiye Felix, nkaba natowe kuba umwanditsi muri komite nshingwabikorwa. Ni gute ndiko ndakuraba nimvi ku mutwe, ni gute wisanze mu mugambi wo kureba ikibonobono? Nanezerewe cyane no kumva hariho umuntu ariko asigura ikibonobono akamaro kaco niyo kiriko cyatujana mu Burundi. Nanezerewe ngize ubushakashatsi nabonye kuri Google ukuntu hakirime mu Buhindi, muri Mozambique, muri Nigeria, za Ethiopia, n'ingene abanyaburaya bakidandaza gose za Pays-Bas, Espagne, France, Ubufaransa, Ubudagi, cyasanga natwe twaratevye. Aco gituma naciye nizera gose ko kibonobono ni ikintu kirondegwa gose ku isi, n'amafaranga ikibonobono kigurwa ajya amavuta yacu n'ibintu bikivamo n'amafaranga menshi atubwo dukeneye ngaha mu Burundi bwacu natwe. Ubu rero bariko baradukurikirana abamaze kuba bari muri uyu mugambi n'abatarashika muri uno mugambi, kuri ivyo bintu utubwiye bitege ko nabo baje bakakirima ayo mafaranga bazoyaronka cyane rwose, kubera kuko ikibonobono ku isoko kiraronderwa rwose. Uzokirima azi ko azoronka amafaranga yinjira, kandi azoguma ayaronka ko aguma haronderwa ikibonobono cyinshi. Ntitwakironka rero ngaha ku isi, nticyaboneka no mu Burundi nticyaboneka. Hariho nk'umuntu akuravye yumvise ibihugu udondaguye avuze ko wagize n'ubushakashatsi, ariko aba ngaha nyene Ingozi akaba atashimye we kupfa kwinjiramo, mugabo nkuba kuravye akavuga ati jewe Mutama ndamuza ahantu mu gisagara ca Ngozi, nkeneye manze ndamwironderere turi babiri ndamubaza neza ivyo bintu. Yokubona nimba yokubona agusange jewe ngaha mu gisagara ca Ngozi benshi baranzi ko nahakoze imyaka myinshi kandi habaye imyaka myinshi, bazonsanga iburengo niho nsanzwe mba. Hanyuma nzobereka ikibonobono yagiteye mu mirima, mugabo nagiteye no kwibarabara aho mba ku rupangu rwanje hari ikibonobono giteyeho imivyaro myinshi kwibarabara no hepfo. Bazoza barabirako uko kiriko kiraduga ucyoye. Cyo itwana abantu bamwira ija kibonobono ndabereka ngo murabe aho kigeze hajya waje muhira, hanyuma muzoze murabe nyene kizacyahindagurika, nyene kizokwama, nyene tuzocamura byose. Je nk'ubu ndumva neza ko hari umuntu uzi akaba kubonye ngaha kuri kamera, ashobora kuba kuzi kera canke vuba, mugabo akaba avuga ati ko ndamubonyemo burya no vyizera, mugabo twobanza kuvugana akuronke ku nimero iyi. Nomero ya telefone yanje na WhatsApp ni 29 941 537. Ushobora kuyibabwira no mu Gifaransa. 79 941 537. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Twakire uyundi yatowe.
Ego jewe ku mazina nitwa Ndagijimana Patrice natowe nk'uzoserukira koperative Kibonobono Ngozi mu nama y'urwego mpuzamakoperative ku rwego rw'igihugu. Nkaba natowe rero sanzwe ndi munywanyi wa koperative Kibonobono. uba umaze igihe kingana gute muri witwa umunywanyi wa koperative Kibonobono? Je muri koperative Kibonobono ndamazemo nk'amezi 4. Muri ayo mezi 4 ni igiki washimye gose? Bwa mbere ikintu no bamenyesha bari kwanyumviriza nta numwe yanyigishije Kibonobono. Je narumvirije ibiganiro gusa nubiza n'amapublicité cyane numva ndakunze uwo mugambi. Inca njaye guhiga ahantu bakorera. Niyo nashikanye ngaha muri metropole ndahasanga abakozi ba Kibonobono baheze barasigurira inshamba umunywanyi. Ndiko ngerageza kuraba nawe nturi mu myaka mike urahumuye. Igiki hotera vuga canke nakahe kamu hotera abandi bantu batarijukira uyu mugambi? Murakoze cyane. Ngira ngo hariho abombona kibaza ngo ni umugambi w'abatama abanamba. Je maze kumva nyene mbono w'umugambi imigambi afitiye iyi koperative notera kama barundi bose ko botira igitego cy'Kibonobono. Hanyuma kandi ngasaba abavyeyi bafise ibibondo babakundishe Ikibonobono. Aha je no bahakaroje wenyene maze kuvyumva nkumva akamaro kacu ndavuga ati ndiko ndasaza ngenda mbega abana nzobasigira iki? Je naguze umutahe uwo mwana umwe kandi ndiko ndiyumvira guhiga imitahe y'abandi bana afise. Rero tera kama abandi bose bagerageze bakundisha Ikibonobono abana babo. Hari umuntu yumvise ico kintu wise umutahe hasabwa iki? No mutahe wangahe kugira ngo ube umunywanyi wa Kibonobono ko uvyumvise ubwa mbere? Murakoze cyane. Uwo vyumva twivuga ngahantu kino kimenyesha makuru cyacu Kibonobono yo kwibaza ko ari ibintu biteye ubwoba baca batinya kwijira. Ni kuvuga ko umutahe n'amafaranga 12,000 byonyine kandi abanywanyi bose turanganya umutahe. Murakoze cyane. Nawe murakoze. Twakire uyundi. Murakoze ku mijambo. Ku mazina nitwa Charles Mpabonimana. Nsanzwe ndi munywanyi wa koperative Kibonobono kuva mu kwezi kwa 2 kuno mwaka. Nkaba kuri no munsi uri hejuru natorewe kuzoserukira abanywanyi bo muri metropole Ngozi mu manama azoba atumwe ko mu ihuriro ry'amakoperative ku rwego rw'igihugu. Ico nico natorewe kuri no munsi. Nakahe kamo hotera abandi uzoserukira muri ayo manama? Akamuno batera notera abarundi bose baba bari hano mu Burundi abari hano mwino ntara ya Ngozi canke n'abari hanze y'igihugu nuko bose bo kwinjira mu mugambi wa koperative Kibonobono kugira ngo twiteze imbere duteze imbere abana bacu duteze imbere n'igihugu cyose kuko ubu n'umugambi nabonye ukomeye cyane nkurikije ivyo nagiye ndumva mwebwe nyene imbono mwagiye muratanga kubimenyesha amakuru bitandukanye kuko naje kugira ninjire nuko ikiganiro nagikuye ku kinyamakuru kimwe kuri YouTube nca ndasaba nimero nca ndabarondera muca murayonyerera ntaho mukorera ibujumbura ico gihe nari bujumbura nca ndagira ndiyandikisha niho naciye mperaho nza ndigisha n'abandi ko n'ubu sindarangize ndacakomeza. Hari umuntu akeneye kumwigisha muhe nimero yawe? Uwo bakeneye ko ndamwigisha nimero yanje ni 69 amajana 638 138. Urakoze cyane. Wagomba bivuge mu Gifaransa? Bivuge mu Gifaransa ni 69 638 168. Urakoze. Reka tubereke n'uyundi yatowe. Kibonobono hoyi. Terambere kuri twese. Ku mazina nitwa Bwitonzi Joseph. Nkaba nari nsanzwe ndiko ndigisha umugambi w'Ikibonobono muri komine ya Kiremba. Aho
aho rero no munsi nkaba natorewe kuba umuserukizi mu gifaransa bise délégué nkaba nzoserukira abarimyi b'ikibonobono ku rwego rw'urunani igihe hoba amanama ku rwego rw'igihugu. Mutama ndiko ndakuraba nawe uri mu bahumure, mbega mu myaka yawe y'ubuto hoba ari ikintu wari uzi ku kibonobono? Ikibonobono narakibona mu mirima itandukanye, mu bitoke hehe. Ico twagikoresha kwari ukugifata turya dutete tukagifyonda tukagikubita mu ndirigi kikorosha umupine kiruka neza. Hanyuma ibindi nabyo muri iyi minsi naho tuba turiko turaganira aho tubibonye babikuramwo inzego cyangwa bagakuramwo ibirembezo. Ariko tumaze kuvuga yuko kirimwo amafaranga kandi twumvise baci bavuga ati nibyo ikibonobono bwa bundi cari kinyegeje. Ubundi baze yuko ata muntu azosubira kusamara ku kibonobono, ahubwo n'uzobona uri karagisamarako azohakwa byobashwanisha. Hariho umuntu akumvise kandi yoba yarakuze ni muri Kiremba, akaba avuga ati jewe Mutama ni kumurondera, muhe nimero yawe akurondere hama ubimusigurira neza. Nimero yanje ni 69 41 42 74. Ndayivuze mu gifaransa ni 69 41 42 74. Reka turangirize kuri uyu wundi tuko tugerageza kubereka abatowe mu ntara ya Ngozi. Reka turangirize kuri uyu wundi Mutama mutwibwira. Kibonabone oyi iterambere kuri twese. Jewe nitwa Baranguje Serge, nkaba muri komite yo muri Metropole Ingozi natowe nk'umuhanuzi. Akoze cyane nk'umuhanuzi. Hanura rero tanga uruhanure ngaha nyene kuri kamera. Yego jewe ico no hanura cyane cyane abarimi b'ikibonobono n'abari mwishira hamwe rya kibonobono, je no bahanura yuko bokwijukira kurima ikibonobono, kubera je ncumva ikibonobono kuva kera twabona ari ibintu bisanzwe cakora ibintu twagikuramwo inzego zo gufata ibitoke, nta kindi kintu twabona gikora. Mugaguze uno munsi turumva yuko ikibonobono ari ikintu co duteza imbere cyane. Nakahe kamo wotera abandi basigaye inyuma? Akamo notera abandi basigaye inyuma nuko bokwijukira umugambi cyane cyane bagashiramo uwo mutahe badusaba w'ibihumbi 12 si menshi, hanyuma bakijukira no kurima ikibonobono kubera namaze kumva yuko kirimo ibintu byinshi. Mwokenera kumenya amakuru menshi wo kwemera ugatanga akanomero kawe. Yego me akanomero kanje jewe ni 69 170 amajana 476 69 67 476 ikaba ari nayo iko WhatsApp. Murakoze cyane tubashimire. Murakoze namwe. Wewe uriko urankurikirana ukaba uri muri Australia, muri Amerika, muri Afrika, muri Aziya, eka n'ahandi hose ngira ngo muri Mars, sinzi ko woba urashikayo, ukaba ariko urakurikirana kino kiganiro. Uku niko kirangiye tuberetse abatowe mu ntara ya Ngozi. Hanyuma kandi nkuko umuhinga muri Anakope yabivuze, twizere yuko bigiye kurushiriza kuba byiza, kubitunganya neza, gukingira imitahe yanyu mwebwe mwamaze gushiramwo imitahe, eka n'abandi bose basigaye inyuma. Mwari kumwe na David Tuyisabe batazira kibonobono, uwo benshi bavuga ko ari we nyene imbono, kandi nkako nije nyene imbono, ariko ubu ntibikiri ivyanje je nyene, ni vy'abarundi, ahubwo nawe usigaye inyuma ingo ufatanye n'abandi. Burya ngo tubiri tuvurana ubupfu, kandi ngo aho ubumwe buri
urusato rw'imbaragasa wifuka 5 wibagire kandi ko n'ubugirigiri bugira 2 erega woza tukaba 2 tukaba 3 tukaba 4 iki gihugu cacu twokigira ciza cane kikaba igihugu gihurumbirwa na bose narijya twamaze kumva yuko ikibonobono kironderwa na benshi ku isi naho ubutaha ugume kuri Kibonobono Media wikurikiranire neza ingene amatora azogenda hose mu gihugu cy'u Burundi kandi azi yuko uzonezererwa mu nyuma anakope izogaruka itwereke bya bintu turabihejeje amategeko ngaya komitahe ucushiramo miliyoni 10 ijana amajana 2 mu Burundi turayafise no muri yaridi tuzoshiramo twiyubakire igihugu ciza Imana ibahezagire zombi inyuma ya kamera naho ubutaha